jewe ikintu nigisha abana ni ibintu bibiri gukunda Imana n'amafaranga. Gukunda Imana n'amafaranga kubera iki byo none? Okay, icambere na Yesu nico ubwirizwa dosigiye ati mbere kuruta ibindi yatangwe ukunda Imana yonsa wikunde kuruta vyose. Iyo uteza kuyikunda kubera ni iri au control ya vyose. Hama amafaranga nayo ni azotumubaho neza kuri iyi si. Ni Imana ivuze ngo iraguhezagiye ngo akiri umuhezagira iguha amafaranga ntibakubere. Ntizokubwira ngo iraguhezagiye kugize president ubaye ministre atagafaranga kaguherekeje ivyo ntaco bivuze. Ivyo ico cubahiro nuko bazi giherekezwa n'agafaranga. Rero abo bana baduza beaucoup de langue manque de responsabilité. Jewe nza gutangura agaciro media nuko nabona ico twokitangira ngo muri ico gifaransa nyene education financière niba twigisha ubumenyi bwo kure mu butunzi nasanga atahariho ntayo. Donc ndavuga ni kumure hamwe no shira agaciro media yoba erema imwe muri nyinshi kumure zoba zikenewe. Akantu kose iyo habaye ingorane ambwira papa ndashaka kumubwira iki ufashike no banza uzungurusha umutwe imbere yuko uza gusaba raforo banza wishake mu bushobozi. Ubushobozi mu isanzwe buri muri wewe. Ni nk'ibi bihugu byacu twama ngo turindiriye ngo imfashanyo ziva hanze ivyo birakurera nabi. Gihugize ingorane nayo nkeneye imfashanyo no banza wirondere mu bushobozi. Hanini harige bitavuye kuri wa mwana hari imyaka biva ku bavyeyi n'imyaka biva kuri we. Inyuma y'imyaka 18 biva kuri we imbere y'imyaka 18 biva ku bavyeyi. Gusa nubwo ivyo abavyeyi bamutanguje mwe ari byo byatumye amari iyo myaka yose ari mu nzu. Mu bintu misanzwe no kubwira amashuri ari mu bintu bidindiza iterambere. Kubera uravye nk'abantu bakubita umurongo baja kwiga university igase imyaka yo kuja kwirirwa wicaye wigira mu bihome bine. Nakubwiye kwiga umuntu asaza yiga mugabo systeme yo kwiga ni ya après 18 si imyaka yo kwicara mu bihome bine uri kuriga. Ni imyaka yo kwiga ukora n'imiburi bava kumva nabi none amashuri aveho mu bisanzwe kumva nabi. Jewe nakubwiye jewe nabi kansorinze sinshobora kumva umwana wanje ko ashobora kubandanya yiga amajuri histoire n'amaguru y'ibihore mfise ibintu ndamwigisha. Nakubwiye primaire irakwiye kwiga gusoma no kwandika niki ateza kuza agakurikira ivyo nakoze akabihera hakiri kare nene namurindira bamwuzuze mw'ivyo. Umwana wanje ni nka computer ushobora gushiramwe ivyo ari byo byose bamushiremwe amajuri histoire biki nibiki finalement nzomutore Avencombe. Ni bimwe nyene uzosanga imyaka 20 ngaha haricaye munzi wanje ari capable yo kwigaburira. Muri iki gihe twumva abantu bapfa umuntu yarage bagiye kumopera akantu gatoyi akabaragiye erere y'abaganga. Muri iki gihugu kandi leta irakwiye kubisubiramo abantu twama twabuza abantu kubera erere y'abaganga. Kandi abaganga muri iki gihugu ntibakurikirana ahandi hose umuganga nubwo tobari ereriwe abanza kugenda imbere y'ubutegetsi. Ico kintu turagisavye leta icicarire. Abana benshi bamugaye amaguru kubera byashinge batera kwitako. Nukuvuga hajyanye donc nubumenyi buke umuganga bayagize. Nubumenyi buke. Natangure zijya shinge azimenyereze ku gakoko. Bamwe batanguye kungwaye mugo baratanguye kubibona. Bagwanye kubera iki? Nibumva urumva ko zikintu batamenyereye gukura umwana muri 7e ukamwigishiriza ivy'iwawe. Ntibavyumva ntavyo bari bamenyereye. Abandi banavuga je abana bari bakwiye kugupfunga jewe dingaha. Nubwo bombwira ati turagupfunga simva kwizima urahonyanza agateka k'abana. Ariko ngiye kuraba ntako naho nyanza ahubwo naragakunze. Ari mu manama hariya avuye yagiye gusangira nabanaka abana gusa biga kw'ishure ryiza afise umushoferi nta mwanya afise yo kwicara umwana wiwe amuhe amavarere y'ubuzima. Eske ico nkora umwana wanje nzomwigisha ishure ryiza je nayitegeje ayo mashure meza bavuga ndahiga ayo mashure meza naya izo zose sishatse kuzigira publicité mbi. Bagaruka oza kuraba ni icongereza kiduga cane ni gifaransa kiduga cane mu tuciga mécanique hari byo twiga ta mélange pauvre na mélange riche. Mélange pauvre ntibagiye nkeka nani beaucoup de sens manque d'air. Mélange pauvre ni beaucoup d'air manque de sens. Mélange riche ni beaucoup de sens manque d'air. Iyo modoka rero ifise essence nyinshi muko ntinjize air. Urumva nteza ngo igende neza. Byose bitari meze neza. Rero abo bana baduza beaucoup de langue manque de responsabilité.
bakaduza gusa knowledge yo mu ishure ibifaransa ivyongereza n'umwana nanakuru agashaka kumuvugisha icongereza cyangwa inani n'igiswahili banacibagiye mbere igiswahili ko gifite akamaro cyane kurusha n'igifaransa rero naba nitegeza abarundi bimwe nkatwenga bakaduza igifaransa ugiherukira kuri ya aeroport ncurira indege iyi aeroport yo ngaha nta ndege nyinshi zurira igifaransa rero ugasanga umuntu yahagaze kuri ico ngo ujya mwana araze ubwenge uraze igifaransa ciwe ngo n'icongereza ciwe me nta responsabilité afise uzomuraga ivyawe rero abavyeyi aho hantu barahazubariye akagenda ngo hari amashure baharaye zande sinjaze kuzivuga mu izina menga no bandiko ndagizigira publicité mbi mugabo bariko baca amafaranga nibisanzwe mugabo wewe ujana mwana muri iyo shuri iyumvire ivyo bintu bamwigisha kurayo bizogira akamaro kuri iyi si ya none je naguhaye akarorero nize mekanike twiga systeme ya carbureteur ubu imodoka zifise carbureteur ninke biento aba mekanise bazi gukora carbureteur gusa bo kwicwa n'inzara abantu bubu bariko biga bya bintu byo muri antiquite kera kwiga yari diri ubuzi bwari buhari waca wicara hariya bakaguha ibiro bakakwigisha utuntu basi ariko ubu suko isi ya none ikeneye uzi gukora iki skills rero abavyeyi barahazubarira nta muntu ngise kwishure nivyo ori yo kumujana muri entreprise yiwe yo hava amenyera amahera kareka kwishura eska amahera umuntu wese muisanzwe kuri iyi si ivyo wirukamo wiga ugira ante urondera iki amafaranga je nivyo nabwiye ahubwo nabonye ari ikintu kenshi gikunda gushika iyo uwo muvyeyi ivyo yubatse kubera ko batabiza abamukomokako kenshi yapfuye baca bavuga bati tubigurishe tugabure none je ngire gwanje kumbe naho no kuvuga aho tayara ahubwo barabihoneje burundu wara erega bigaruka hahandi donc umwana iyo abavyakunda ahubwo umuntu amafaranga yo yavukanye jewe ikintu nigisha abana ni ibintu bibiri gukunda imana n'amafaranga kubera iki byo none icambere nayo si nico ubwirizwa dosigiye ati mbere kuruta ibindi yatangwe ukunda imana yose wikunde kuruta vyose iyo uteza kuyikunda kubera ni iri au controle ya vyose hama amafaranga nayo ni yazotumubaho neza kuri iyi si n'imana ivuze ngo iraguhezagiye ngo akiri umuhezagiye iguha amafaranga ntibakubere ntizokubwira ngo iraguhezagiye kugize president ubaye ministre atagafaranga kaguherekeje ivyo ntaco bivuze ivyo ico cubahiro nuko bazi giherekezwa n'agafaranga rero umwana mwigishe kurondera iryo faranga yego urumva niya kundi nk'ubu jewe nza gutangura agaciro media nuko nabona ico twokitangira ngo muri ico gifaransa nyene education financière niba twigisha ubumenyi bwo kure mu butunzi nasanga atahariho ntayo donc ndavuga ni kumure hamwe no shira agaciro media yoba elema imwe muri nyinshi kumure zoba zikenewe ariko ntiyatosheje imiryango nayo nibaze kwikwiye gufata iya mbere itangure kwigisha abana babo ariko ikibazo umuvyeyi akenye yo kwigisha iki umwana kubijanye n'ubutunzi muisanzwe iki kiganiro wagize kwiyumvira gutya ni vyiza gose urabona urazana n'abantu bafise ivyiyumviro bikomeye bagize ico bashikako kandi harya umuntu hanini aba ico yamaze umwanya yumva abantu nibamara umwanya bumva abantu bagize ico bashikako bazohindura mentalite nibamara umwanya bumva gusa biriya vyo mwishure bagenda bakababwira guhera sangapi gushika ku mugoroba abazoba ivyo nyene burya wagize neza reka rero imbere yuko shika kuri ivyo mbwiye mbandanye nduga kuri cakira abo bavyeyi rero urumva ntibafata umwanya ego nimba babigishije ngo atahe hakiri kare ubona benshi bitahiye bunakeye akabazi ngo umwana ngo bafise kira kitu agataha bukeye nta mwigishije farere wewe wewe uri umushinga nawe no munsi urafise umuryango birakorohera gutaha hakiri kare kugira ngo abana reka ndakubwira kumure nuko wewe atagacupa unwa nta gacupa nwa none ukanwa numva ko bica bigora hariho nabantu bakanwa bari responsable attention burya jewe sinokondana abantu banwa inzoga hari umuntu anwa inzoga akaba responsable n'umuntu washaka atanwa muga akaba irresponsable rero jewe nanje ivyo gihe ico gihe nagiye kwishitura ntevye nanje natahana ordinateur muhira hari ibintu ariko ndiga logiciel hamwe umwana mvugisha genda hariya madame arate barambwira tuzokureka ugumane uvugane na ordinateur yawe rero ndafata umwanya ndawugabura nzokora ari vyango yari imodoka yango ndayige gushika 2:00 hari umwanya uri ku ma recherche 2:00 nce nugana ordinateur nugaye telefone
utangure gukina n'abana bikiye muganire biki n'ibiki kandi byabyaye umusaruro okay ukicara ukavugana n'abana ukabashiramo valere z'ubugabo z'umuntu ari mu manama hariya avuye yagiye gusangira n'abanaka abana gusa biga ku ishure ryiza afise umushoferi nta mwanya afise yo kwicara umwana wiwe amuhema valere y'ubuzima eske nimba umushikiranganje uzobiraga umwana wawe kandi washaka na twebwe uwo ari we wese n'umubosi hajya ububosi ntubutransfer ngo jengo ko fisa amahera aho abo mwe nakubwira aba bari transfer ku bana ba kwanza bari ba transfer ibintu amazu bayabandikako mugabo ntabwo baba transfer ububosi wa mwana ni azoburondera uzomuha amavarere atuma abo umubosi ntuzomuha ibintu ntibizomutuma abo umuntu nizotuma abo umubosi kubera umuntu ushobora kumuha ibintu by'amamiliyaridi bikaguma bimanuka umuntu ukamuha 10,000 cyangwa 1,000 bikazoduga swiva n'ikintu wamuteye mu mutwe rero abavyeyi nibicare bayagisha abana babo ejo bundi nimba ubona uri muri iyo position eske abana bawe kweri uri siri ko bazoguma baduga utabatera mu kintu ubatere mu kintu c'ubugabo amavarere ushaka ko abana bakurana icara ubaganirize ubabwira ati nubwo mubona bimeze gutya ejo birashobora guhinduka isi irayumba isi ntisakaye ejo mushobora kunyagirwa nimba no munsi mutari ko muranyagirwa ejo muzonyagirwa eske nimwanyagirwa bizogenda gute gute uzokubaka nani umutaka ibigupfuka eske jewe niwanyagirwa wibaza ko nzoba ndi capable ico gihe cyo kuza kukubakira ibintu bigupfuka uzogera igihe nawe wigwaneko nimba unyagiwe uzomenya igihe eske no kugama gute norondera gute bimpfuka nivyo rero kwiye gutera mu mwana wawe abavyeyi rero nico babuze babona umenga ivyo babubakiye nivyo ukazosanga abana bakuriye muri ivyo bashika mu ngorane bikabananira ingene mpiyaranje bariya bashinwa nibo bavuga ngo boha ko boguha ifi bo kwigisha kuyiroba kumbure bakwigishije kuyiroba baba bakugaburiye iyindi myaka yose usigaje kuzohora wirobera n'abavyeyi nabo aho kantu nibaza ko kuba kastisi keza atumwana sinda kumuha ibintu ntaco bimaze ejo nabigurisha canke bigasha bigahera ahubwo ndamwereka iyo biva ngira niyo astisi nziza none ega nuko nyene dutezwa kubigira jewe okay umva ndiko ndavuga gutyo reka mpera je nahereye kubi wanje yego bo ikintu ca mbere je abana ndabicare kurumva umwe nkubageze muri Kenzo natanguye kubivuga akatoroza ndabicarika muri saro hamubwira wewe ivyo twitwa ko bo nkababwira ivyo dufise ntimubihanga amaso gose ejo dushobora kugwara canke banki kabitwara ibiki we menya kwigwanako ikindi ivyo nivyashika tukabisiga ntihagire umuntu wo muri famille azoza kubarerera mu bintu byanyu je nagiye mbona famille nyinshi izanguje gufasha abana kumbije kwifasha muri bya bindi abavyeyi basize wewe wa 14 mpungu natangwe kumubwira afikise 14 wamubona abana bari mwibarabara atari uko ari bigaba bagiye gusaba caye bagakora utundi tuntu bakadandaza amagi kugira barere batoyi wabo bobo nta nico babasigiye wewe twoba tubasigiye ibintu biboneka bikorereka ivyo ntagire umuntu azoza kubarerera mu byanyu wewe urashobora kurera batoyi bawe akatorza doenda mwereka hari abana bo mwibarana natoye washaka ugasanga barafasha na bene wabo ugasanga baciye banazana na washaka nkabafashiriza hamwe mugabo ugasanga yarigwanako rero nawe ndamuhakaro rero ntuzukure ndamukuramo nico kintu akantu kose iyo habaye ingorane ambwira papa ndashaka kumubwira iki ufashike no banza uzungurusha umutwe imbere yuko uza gusaba raforo banza wishake mu bushobozi ubushobozi mu isanzwe buri muri wewe ni nk'ibi bihugu byacu twama ngo turindiriye ngo imfashanyo ziva hanze ivyo birakurera nabi gihugize ingorane nayo nkeneye imfashanyo no banza wironderemo ubushobozi nivyo ndemamwe n'abana bana imbere yuko uza kusaba raforo no kuyisaba jewe ndi umuvyeyi wawe banza wironderemo ubushobozi igihe byanse kukanyuma papa abariho ni intervene nico gituma n'abantu bona babasengaye hariga abantu bicara mana akazosenga diplome yo agashamo karanjuro ibiki nibiki ku musozi ibiki ni oro imana yarakuremye kugira nawe ureme hariho ibintu twicara turiko tusaba imana afasha yarabiguhaye abishitse ngaho nibaza ko wewe kurema
umuntu ngira ngo yari gusaba ramforo ku mana kuri cya kintu kiri Ramforo. bwiwe Kandi banza ugerageze yaraturemye kugira natwe tureme nico nize kubashinwa yarabaremye hari ibintu byinshi barema ukitegereza je nitegereje nk'ikidege tugendamo kimara amasaha 10 uri hejuru gitwaye abantu amajana n'amajana n'amatoni iyo bitaye ya bus usanga ari kinini gose ariko kabona ingene gifata stability mu kirere bikagusiga oro Imana yararemye abantu nabo bararema yego irabashiramo ubwenge ikapandikamo ubwenge muri wewe ariko cyo wibaza wowe yakubwiye ureme kijya umwanya mana yabishize ngaho imbere yawe nk'akantu gatoya hari umuntu muri famiye yiwe hashobora kwaduka ikibazo cy'ubukene hakuja kurondera inyisho agashaje hariya ku mavi niyo ngora inyishu ziri ngaho imbere yawe ni wewe wo gufata umwanya ukazirondera ukarondera ibyo Imana yagushiriyeho kira kitu ego gusa ntuyibagire hari akantu gakeneye kuguma yibu mugabo nawe uyasamvye ni nka kujya umuntu agutereye mu kiyaga ivyo byose nturindira ngo baje kukura buce wiraramira ubanza koga wigwane gushikaho ubushobozi bwanka canke wifasha bakagusoba rero kwigwanako subuva ngo wihakanye Imana yaragushize ngaho kugira wigwaneko yagushize ku isi nawe kugira uyireme ugiye kuraba ibihugu byateye imbere byatahuye iryo banga ryo kurema nabo bakironderamo ubushobozi Imana izobahora gusa ko boba barayibagiye bakayishira hari mugabo bo barigwanye ko kuri isi yabashizeko rero ni nayo ngorane urumva mu ishure babiga gusa bigisha gutyo ntibabigisha kwigwanako none Jamal ku kintu kijanye na responsabilité wewe hari chimviro nakumvanye kandi numva kiri très important kirakomeye gose uti nta mwana ashika n'imyaka 18 akwiye kuguma mu nzu kwasi uyu munsi bitewe none nk'ubu nk'aba bantu bariko bariga abafise imyaka 30 28 cyangwa irenga nta bushobozi bw'amafaranga afise none umuntu wo mubwira ngo ave mu nzu wabo gute uvuze neza abona byose hanini harige bitavuye kuri wa mwana hari imyaka biva ku bavyeyi n'imyaka biva kuri we inyuma y'imyaka 18 biva kuri we imbere y'imyaka 18 biva ku bavyeyi gusa nubwo ibyo abavyeyi bamutanguje mwe arivyo byatumye amari iyo myaka yose ari mu nzu rero urumva ni bimwe nakubwira abavyeyi barishinze baramwigisha urumva ya myaka ishure rigufashe wagumye wicaye finali mukazoza kuraba ibyo bakwigishije ntaco biko biragufasha ngaha hanze niho mu bintu misanzwe no kubwira amashuri ari mu bintu bidindiza iterambere kubera uravye nk'abantu bakubita umurongo baja kwiga university irya si imyaka yo kuja kwirirwa wicaye wigira mu bihome bine nakubwiye kwiga umuntu asaza yiga mugabo systeme yo kwiga ni ya après 18 si imyaka yo kwicara mu bihome bine uri kuriga ni imyaka yo kwiga ukora n'imiburi buri bava kumva nabi none amashuri aveho mu bisanzwe kumva nabi gushikiriza ni hamwe abantu mu bisanzwe sinzi ngene tumeze umuntu akwiye gushikiriza ivyiyumviro vyiwe wewe urakavyakira cyangwa ukabirojeta umwe wese naze ngaha kuri kamera wawe ashikiriza ivyiyumviro ejo washaka kuzotumire uwo muntu nawe ashigikira amashuri avuge akamaro k'amashuri abo bana abereka akamaro k'amashuri nkuko nanje mpagara ngaha nkakubwira ko amashuri ari mu bintu bidindiza iterambere siva n'ingene babigisha kandi benshi mama ariko barayidogera nuko gusa bose bakurikiye umurongo hari umuntu yadushiriyemwo no kwiga gutya na gutya dukurikira gutyo tutiyumviriye jewe nakubwiye jewe nabikansorinze sinshobora kumva umwana wanje ko ashobora kubandanya yiga amajuristwa n'amaguru y'ibihori mfise ibintu ndamwigisha nakubwiye primaire irakwiye kwiga gusoma no kwandika niki ategeza kuza agakurikira ivyo nakoze akabihera hakiri kare nenda murindira bamwuzuze mw'ivyo umwana wanje ni nka computer ushobora gushiramwe ivyo ari byo byose bamushiremwe amajoro histoire biki nibiki finalement nzomutore Aven Kombe ni bimwe nyene uzosanga imyaka 20 ngaha haricaye mu nzi wanje ari capable yo kwigaburira oruke jewe nigishe nabandi imyaka avant 18 niyo kwigisha umwana ica azokora kuri 18 ku kadomo umuntu yategezwa kuba afise ikintu ari mu expert mu kintu agiye gukora 18 ku kadomo nakubwiye umwana wanje bari averti ko atazoba kiba mu nzi wanje kuri 18 bashi basohoka okay kugira gusa ndabe iby'inyifato ndamuha ntuzenya chambrette inyuma
mugabo akimenya ratio nakubwiye na regidezo iheze tukagabura hamukaraba ingene yigenza amasaha atahira kugira uzuramama vendeza uwamaze kubona ko ari responsable ukacumubwira okay sohokera mu rupangu genda wipangire apana no kumuha n'inzu genda wipangire urumva c'est-à-dire rero aho ntihagire umuntu byumva gutyo ngo aca asimbira kumana ngo genda ngo mviraho wamutanguje wamuteguye gute je numva nakubwiye amashure bayiga n'abandi niko nobabwira gushika ku myaka 13 hagati ya 13 na 15 gutyo ni imyaka yo kwiga kabisa mu bihome bine imyaka guhera ku 13 gutyo kuduga kuri 18 ni imyaka yo kwiga ico uzokora mu buzima muri make abagize kwiga ubuzima naho kwiga ubuzima gushika 13 kenza wige gusoma no kwandika mu isano ni nka enseignement general ariko iyo myaka itatu hagati y'itatu n'itanu ni imyaka yo kwiga ikintu uzokora nk'ico twokwita nka faculty ati ubuzima bwanje burengeye gukora ikiye kugira gute 18 ucu usohoka rero utangure kubikora niyo myaka yo gukora none uzurabe ibi bya politique twamamo iyo hageze ibyo mu mibarabara kubomora ntibahamagara abana bakiri bato none kubera izo nguvu batozikoresha mu guteza imbere igihugu baba bagishoboye gukora ariyumvira gakora ari kintu nagomba mvuge ona imumya okay nk'ubu yaba arije mpanga amashuri dufate nk'umuntu yiga medicine medicine uwo mwana bakwiye kumwigisha primaire ikabansenyema general bya bintu byose geo histoire ariko atanguriye 7e nakurikira ico nyene igisata kimwe yego c'ubuganga c'ubuvuzi donc c'est-à-dire nimba y'ubuvuzi atangure bamuzanire intuzenya okay nimiburi buri hari utwo bashobora gukwegerako entrepreneur canke indimi bagume babigira mugaye indimi muri iki gihe ushobora kuzigira iruhande kuri Google kugira ntibize kukuburuya nibindi sivyo gushira mu mashuri après primaire hanyuma akaca bamuzanire akayabu imbeba udukoko bashira ngaho ku meza atangure yige kuri ivyo yige gututera inshinge nimba zo mu anesthetist natangura atere na anesthesie general ko arabe ko kaza kuvyuka na kopere nimba yigashirije agomba kwigashirije agakure kitako ry'ukuguru aze kuri subiza agatabagura akabage asubira gateranye arabe ko kagenda nikaje gaherayo muri iki gihe twumva abantu bapfa umuntu yarage bagiye kumwopera akantu gatoyi akabaragiye erere y'abaganga muri iki gihugu kandi leta irakwiye kubisubiramo abantu twamba twabuza abantu kubera erere y'abaganga kandi abaganga muri iki gihugu ntibakurikirana ahandi hose umuganga nubwo tobari ereriwe abanza kugenda imbere y'ubutegetsi ico kintu turagisavye leta icicarire kubera hari ugenda imbere y'umuganga ariko ari kuri WhatsApp ari kuri WhatsApp madame je yigeze gupfa ariko aravyara ngaruke ngaho kubera gusamara kwabo arasenya yamaze kuvyara siho bari umuntu uriya niwe yamutabarije yikubise no hasi yavuye ku gitanda yikubita hasi mugabo ngaha mu Burundi ntibabakurikirana ico gihe yahatswe gupfa nuko aracarondera uwo muntu yamufashije yamukoye hasi amushimira rero imbere yo ari nabandi bahora bategwa nk'ishingeri nko mu kuguru baca kuba paralize voilà abana benshi bamugaye amaguru kubera rya shinge batera kwitako no kuvuga hajyanye donc nubumenyi buke umuganga bayagize nubumenyi buke natangure zijya shinge azimenyereze ku gakoko barabizi bonye nibikoko bishaka kumera nk'abantu naho urumva ngo bapimira ku mbeba ubu yabo bwose nibabuzane ngaho babutere inshinge abanza amenyere ujya mutsi kurondera abage abone ko agasubije agateze katamugaye imbere kuja gupimira ku bantu twese mekanike twatangura kwigira ko ibintu biti bishakashaka insinga ugateranya ukamenya ikata gutya igira gutya ya rotire zose tukazikora mu nsinga tumodoka tw'insinga tukadevelop ivyo buhageza aho dukoresha mascanner ubwo numva iyo twahereye twebwe ego na twebwe turashobora kugira erere mu ntuze muri mekanike twebwe turabiriha ariyo erere tugira ugasanga wowe ubaye oblige yo gucubiriha mugabo ku umuntu nawe ntariho rero tugaruke kuri cacigwa cyacu nibabahere hasi umwana agifise
burya bwenge bwa 13 umwana bagifise gufata nta namakuru menshi abafise muri we Eka. arakira vyoroshe urabona segondere ni imyaka 6 eske imyaka 6 uri kuriga umuntu uzoba wamumaze wese umuntu uzoba umuzi oreye gusanga nani medicine batangura kuyigira muri university yego orke bari bakwiye kwitangura muri segondere muri 7e kubgawe hari abayitanguye atevye cyane aba yamaze kwinjira mama virisi ari umuhungu atanguye kwimvira abakobwa umukobwa atanguye kwimvira abahungu ari mubiki ubuzima muhira bwacanganye ariko uwo mwana je ndaguhakarore nk'umuhungu wanje ubu arandusha ibintu byinshi gukoresha amaskanere y'imodoka ibiki ubu asigaye ahubwo andabira haza akabira no papa bagira gutya na gutya kandi akakira gahunga toye kenza ubu ngiye hanze ni wampa raporo uku nuku sanga we wari en avance ibintu akabirondera kuri internet urumva abazi n'icongereza ibu bari kariga igishinwa kubera bashaka aze kwiga izi modoka electric mu bushinwa bashaka aje yo mu bisanzwe nuko imyaka itaragera yo kumusigayo umva bashaka abana bakiri bato kabisa rero abavyeyi bicare biyumvirire ku bana babo bareke ku agakuku urumva kumva abana baba boss biga kuri ari amashure nawe ngo niyo yiga eske urabona yuko ibyo azokurayo bizobandanya biraninga company yawe birika ari capable bicare nibasamazwe nibi biki nibiki umwana okay sinzi ko nigeze kukubwira ikintu je umwarimu nemera uwo mwana n'umuvyeyi umuvyeyi ni wamwigisha icazoba hanyuma umupasteri w'umwana n'umuvyeyi ni wamwigisha iyo mana yariyo ibiki vyikunda nivyo yanga nakubwiye umwana byubuke mu pagani kesho mu pagani apfa byikotorera rero amavyeyi ni bafate responsibility umwana umwigisha jewe hariho bamwe bangwanya bamwe batanguye kungwanya mugo baratanguye kubibona bagwanye kubera iki nibumva urumva nkoze ikintu babatamenyereye gukura umwana muri 7e ukamwigishiriza ivy'iwawe ntibavyumva ntavyo bari bamenyereye abandi baranavuga je abana bari bakwiye kugupfunga jewe ndi ngaha nubwo bombwira ati turagupfunga simva kwizima urahonyanza agateka k'abana ariko ngiye kuraba ntako naho nyanza ahubwo naragakunze urumva jewe n'uwifuza wese yavuga ngo yomfunga ndi ngaha musanzu yo wemeye ikintu uracemanga unubu nk'uwo muntu namubwiye ese kumfunze urakuramo kijya nateye umwana wanje none kutamusubiza ku ishure ngo umufatire hariya ivyo biso je none aryoherwa kubera jewe ndagiye kuzira ivyiyumviro by'iwanje nawe we biriko biraduga ivyo byose kimwe namuteyemwo nimwe bavuga ngo oya nimwe bavuga ngo wica inkoko ntiwica ico yabitse rero umwe wese jewe nivyo navuze jewe burya n'ubwami bw'iwanje hariho ubwami bw'u Burundi kandi Burundi buhera mu miryango umwe wese niyubakira ubwami bw'iwanje je nivyo navuze ubu n'ubwami bw'iwanje mu nzu iwanje imbere yuko tuba mu bwami bw'u Burundi burya n'ubwami bw'iwanje ntegerezwa gupanga uko ndabishaka nkunda ukivuga mu gifaransa ndavye kuri kazoza kuba abana yego umuntu umwana w'umuntu yamayihenda ariko ukicara ukiyumvira kuri kazoza y'abana apana gukurikira gusa ivyo abandi bagupangiye nkunda ko kivuga ati ni empire familiale de la richesse turimo umuryango uteye imbere bishoboka ku buryo umwana azokora ibyo twe twakoze umuzukuru azabandanirizeho gutyo gushika inyuma y'ibindi bihe tutazi okay urani ngene je ndiko ndabiharura yego iyo ntuzene domaine y'ubugaragiste y'ivy'amamodoka marura buzukuru nabuzukuruza nabaki umva nagiteye mu mwana wanje namubwiye nawe umwana wawe uteza kumwigisha ibi nawe yigishe bane urumva donc ico kintu we waruhiye ntigize gipfe none uze wumva nka ntuzenya izi za radake radake ivyo byose usanga atanagihari umenga ni groupe radake ntagihari mugabo biguma biraninga niho barebe bari abantu baturusha baraba bahinda bakina kubera atera ikintu mu mwana wiwe ni nkuko hari abo bateyemwo politike bateyemwo amacakubiri gasanga arakurikiranye gushika ku kinjana kigira kangahe donc bamugishije ikintu kiri negative kandi yanse kugitakaza voilà kandi kiriko kirakora kiriko influences kubera iki wote umwigisha ikintu kiri positive kizosigara kirakora naco gisigaye kirubaka none umwana wanje ubu sadire wewe arateshaje aba machine agezweho akambwira genda ugure nk'umushinwa na je ndamugurije machine zigezweho wewe azobandanya garage iruti imwe yiwanje ndiko ndasaza nawe ari karinjira nk'ubu niko nabiharuye naje namurekera akaza kwiga bya bintu eske
jewe nzoba ndiko ndagira iki jewe ndiko ndasaza nzoza gusanga ngeze gusaza afise umuntu ari incapable yego de contrôler garage yanje ariko namutanguye hakiri kare je ndiko ndasohoka nawe ari karinjira niko abantu bakwiye kubaho niba umwigisha ivyo bifatira umwanya ntibifata umwanya munini je nama nitegeza nk'utwana bitwa ngo baraciga abo mfise agenda yikoreye igisakoshi c'amakaye n'ibitabo kiramuremera mu mugongo no mu mutwe mugabo ugiye kuraba mu buzima buzazwe wapi nta kirimo no kuremeka gusa mu isanzwe amashuri ari karemesho aremera umutwe mugabo mu maboko nta kirimo niho Burundi rero buriko burahombera cyane badafashe iyindi ntumbero y'amashure ngo bayasubiremo wapi abanyeshuri muri make donc uvuga yuko hari vyigwa bidahuye n'igihe bidahuye n'ubuzima abantu dukeneye ni bimwe nakubwira nk'ubu umuntu yo kwiga imodoka za carbureteur ntazi gihari ubu turi muri systeme ya injection bientôt ni électrique full électrique ujana nibihe nk'ubu kuri ETS je bariko baravuga ngo umwana wa none nguye mwigisha kuri ETS ndabazana bavuyeyo wamubwira kugara iburo akaja kugurura kera ivyo twaherako none urukitegeza ivyo ntebe ko baratanga bimwe vya kera ntazi izi systeme za vuba zo gukoresha amascanner yitwa ngo arahejeje A3 rya hehe numu engineer ya mekanike na scanner akagaruka ngo ari wimwigisha none final mukitegeza abantu barazubajwe n'amashure jewe vomye harigiye baca bagaruka ku bipapuro ico rero ni ikintu nawe utambajije abantu bakunda kumbaza none ntukeneye agapapuro diplome vomye umwana amenye ibintu aburi igipapuro rero kugira ibipapuro mugabo usanga ataco afise kandi none hama certificate ariho garage yanje ni iremewe ndamuha certificate hari ibindi akurikirana hanze bakamuha certificate ama certificate muri iki gihe niyo yemewe kandi ngoma ndakwereka karorero je mu kwangaje umufundi mu mekanicien umutoriye nta nkeneye kumubaza wize he nibiki ndaza ari ibibazo ndamubaza canke nkamwereka ivyo akora nivyo binyereka kwazi sindaba ngo yiziki ndaba ivyo ashoboye isi ya none ni muri domaine y'ubiki barabushoboye systeme z'abanyamerika ushoboye iki ivyo bintu biriko ivyo ni ivy'abantu bimwe uravye nk'akarorero bahamagaye abaki abize droit abize biki baza kudepoza ibihumbi n'ibihumbi mugo muri mekanike nta mumekanisye wogira appel d'offre ngo ndakeneye umekanisye aze kudepoza we muranegosia ndetse n'umumekanisye umufundi yiyemera ntabwo uzosanga n'ubuntuze n'ubupapuro ngo aje kudepoza urya ntaba yiyemera muranegosia uramurondera ukumva nakaraza ibintu kanegosia bana wewe no guhembaya iki arakubwira utampaye yasinze canka kaza aje kugusaba kaza yakubwira jenze ibi nibi mugabo utampaye yamukanegosia wogira appel d'offre y'abafundi nta mufundi yiyemera azoza ngo aje kudepoza rero no kuraba ico kintu bidasaba ko umuntu adepoza bipapuro sico wokwiga ikindi kintu nabonye niba nibagiye ugiye kugira sondage mu bajene bobo bari insatisfait n'amashuri bariko biga ibintu badakunda ngarutse kuri ya myaka nakubwira gushika 18 reka abavyeyi bagutorere aho nibo babifisemo uruhara ico umwana yiga imbere iyo 18 nibo bakwiye kumugida kandi niba mugida nabi nyuma ya 18 ashobora kubaho nabi ariko nawe umwana wicarika abavyeyi babwire ibi bintu muri ko muranyigisha ntavyo nshaka kubera ni warungika umwana kuja kwiga ibintu adakunda n'amaheruzo buri kuronona je numviriza abajene besha akavuga ati jewe abavyeyi baduhatira muri ibi yaba bo mpaye amahera je nkigira business niyo no yigize hama nkapfuma niga sware mugabo abavyeyi baracahata abana genda wigura abona jewe ingene nabayeho wewe izo ni diri za kera nakubwiye ubu ntizikiri diri nibicarike umwana wa prediz wita mwicarike muvugane nimba ubona ayo majura ye mufitiye akamaro icara ntugume umusunika ku giti a prediz wita umugide wiwe avant 18 mu muhano mwambo shako eba n'igiti nivyo nokubwira avant 18 juwarore y'intambwe n'intama kara hama uregeza mugaba prediz wita mwana batangwe kwire vote tangura muganire nimba arayo mashure wa mushize mu mwereka akamaro ka hama nawe akubwire ko atacari karabonamo akubwira ica kunda umugide muri ica kunda niho bizogira akamaro uwo mwana nawe no muhanura uwo mujene wa 18 yo si imyaka yo kwicara mu bihome bine nakura amaboko mu mpuzu umuvyeyi ari karasaza urabona bimwe bigaruka mu myaka
yo kwiga amashure menshi umuntu aheza A25 agatangura kuyumba n'ubuzima umva kwanza bakakubwira ngo uhejeje kaminuza uba waraminuje mu bintu mugabo ugasanga umaze imyaka nkingahe ugira nani stage kandi witwa ngo waraminuje urumva ukazozunguruka gufata ubuzima 35 40 akaba ari hurongora wuba kugwawe urumva uza gusaza gupensiona 60 ugifise utwana mu nzu tukiri duto urumva byose bigaruka mwene kugira avantage na inconvénient y'amashuri woza gusaza uza gupensiona ugifise utwana atawe turigira na mukuru ntashoboye kurera abatoyi wewe ariko watanguye ubuzima 18 uragwana nabwo hamwe bikanga iyo utanguye kunesha kugwana n'ubuzima hakiri kare ubunesha nawe hakiri kare nokuri mugabo utanguye kugwana nabwo ukuze ahubwo uravye nawe burakuvuna rero abana abo bajeni batangure nimba so wawe ubona yaratunze ubwo butunzi ni guyiwe tangura nawe ugwane n'ivyawe nico no hanura abana bubu nokuri nuko ndagushimiye cyane kandi nongera nshimira abafashe umwanya bakiga nizera ko bize byinshi niba bishyira mu ngiro bagenzi mudukurikirana kuri Agaciro Media muzogaruke mushime duhari ku bwanyu twamatuza na bino vyigwa kugira ngo twige dukora nkuko Jamali yabivuze twige dukora ntitube bavyumva gusa jezi umunsi umwe abantu abigisho ne bambwiye ngo turahiriwe mwigisha ko twumva ibi ahubwo muzoba muhiriwe cyane nimwabikora nuko ndabashimiye mwari kumwe nawo mdishanyima bye bye